Inkuru y'incamugongo ku badandaza badandaza hagati mu gisagara ca Bujumbura. Bagenzi namwe bakunzi mudukurikirana kuri no rubuga rw'iyi shene ya Sabanegwa TV, twagomba tuhamenyeshe inkuru y'umubabaro kandi inkuru iteye agahinda. Inkuru yuko uyu munsi hazindutse haduka mu gisagara hagati ca Bujumbura umuriro atawamenye icawuteye. Uwo muriro rero wafatiwe aho bita watanguye kwakira aho bita muri centre ville, muri galeri Etesi Ndayizamba hamwe na galeri Le Parisien. Izo galeri zose ziri mu gisagara ca Bujumbura hagati na hagati. Hazindutse rero haka umuriro nk'uko twari tubivuze, umuriro atawamenye icawuteye. Uyu munsi ku munsi wa gatanu mu gatondo itariki 21 z'ukwezi k'umunani mu mwaka w'2026. Ubwa mbere na mbere tutaravuga vyinshi, turahojeje abadandaza kandi turabihanganishije gose abadandaza baburiye ivyabo muri izo soko uko ari zibiri. Tubibutse ko galeri Le Parisien ariyo yatanguye gukora mu gihe isoko nkuru ya Bujumbura yari ihejeje gusha mu mwaka w'2013. Niho igaleri Le Parisien yariko irubakwa, ubwo nyene baca barayinyarutsa, hanyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane niho galeri Le Parisien yaca yakira abantu bavuye mu isoko nkuru ya Bujumbura yari ihejeje gusha muri 2013. Gushika uyu munsi rero kuva mu 2014 galeri Le Parisien iriko irakora ukuri kwamye. Gushika uyu munsi yari ikwije imyaka 12 itunze imiryango myinshi cane ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Galeri Ndayizamba nayo yaciye yakira abadandaza nyene mu mwaka w'2014, ariko ntiyari yubatse neza ku buryo bugezweho. Niho rero kuva mu 2022 ejo bundi batangura kuyubaka mu buryo bugezweho, mu buhinga bugezweho, barayubaka imyaka 2 kugeza mu 2024. Mu 2024 niyo soko ya Etesi Ndayizamba yugururwa, abadandaza barayinjira batangura kuyikoreramwo. Yari soko banezererewe cane. Tubibutse ko rero ihiye yari imaze imyaka 2 gusa yuguruwe ikora ukuri kwamye. Abadandaza bayikoreramwo bari banezerewe cane kubera ko uyirongoye mukuru wayo ariwe Hirere Ndayizamba yabaha serivisi nziza kandi bayishima. Ariko nubwo ibintu nka byose vyahiye bigatokombera, ivyari biri muri iyo soko nka byose, turashimira Imana ko ata muntu n'umwe yahasize ubuzima. Cane cane nico gikuru, kuko ubuzima bw'umuntu ni katihabwa. Nta muntu yahasize ubuzima. Ivyo abagwaye ihahamuka bakabajana kwa muganga, mugabo ubu bariko barabakurikirana kugira ngo babafashe. Ikindi kandi turashimira Imana, tugashimira kandi na leta y'u Burundi ku kuntu yarungitse za kizimyamwoto nyinshi cane kugira ngo zize kuzimya uwo muriro w'icaduka. Kizimyamwoto zari nyinshi cane, kandi turashimira n'abasoda n'abapolisi kuko ataco batakoze kugira ngo uwo muriro uzime. N'izindi nyubako zitarashikirwa, kuko mu bisanzwe bagerageje kuzimya, ariko kubera ko amagorofa y'izo galeri yari maremare cane, niyo mpamvu vyagoranye kugira ngo umuriro uce uzima.
ariko muri make turabashimira cane kuko ntako batakoze. Abapolisi n'abasoda twari tuhibereye twabibonye kuva kare mu gatondo, bakoze ivyo bize, baragerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo uwo muriro uzime n'izindi nyubakwa zitarashikirwa, na cane cane ko hari hegereye ububiko bw'amafaranga banke BCB, banke BCAB na banke Bankobu iri harya ku ruhande rwo kwa Nahumu. Ivyo rero twabonye ko babishizemo umwete cane, barazimya kugira ngo izo nyubakwa ntizihave zifatwa canke se ngo umuriro urandagate ushike n'izindi nyubakwa zari hirya. Murabona ko hegereye parikingi, hegereye inyubakwa ikoreramwo limitere, hegereye poste ndetse n'izindi nyubakwa zitari zike. Rero turashimira cane igipolisi kijejwe gukinga ibiza ingene cavyifashemwo neza, ico bita protection civile, kugira ngo abantu ntibahave bahaburira ubuzima ndetse n'izindi nyubakwa ntizifatwe. Hariho n'ikizu kinini cane kiri impande ya Roparizie, abantu babona ko naco gihava gifatwa kikaka kigatokombera, ariko turashimira cane gose bivuye ku mutima ingene abapolisi bagerageje kuzimya iyo nyubakwa nayo ntifatwe. Twari dufise rero ijambo ry'ihumure twagomba gufashisha bene wacu baburiye ivyabo muri izo soko uko ari zibiri. Ijambo ry'Imana twagomba kubafashisha nk'uko musanzwe muzi ko Sabanegwa TV ari shene ndoramana y'iyobokamana. Twagomba tubafashishe ijambo ry'indemeshanyo riri muri Zaburi 121 ku murongo wa mbere. Twagomba tuhasome Zaburi 121 ku murongo wa mbere. Ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabarwa kwanje kuzova hehe? Ugutabarwa kwanje kuzova kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Niri jambo ry'Imana twagomba gusangira kugira ngo dufashanye turemeshanye bene data. Iri jambo ni jambo riri muri Zaburi ya Dawidi murazi ko yarwanye intambara zikomeye cyane, aragwana intambara zo hanze n'izo mu nzu ndetse n'izo muri nyinshi zo hanze n'izo muri famiye. Muribuka ko iki gihe sebukwe yariko aramuhigisha uruhindu ngo amwice. Nawe niwibaze kuhigwa na sobukwe ufitiye umukobwa wiwe, sobukwe yaguhaye umukobwa wiwe, sobukwe akaba ari wakurondera ngo akwice. Murumva ko iryo geragezwa rihambaye Dawidi yarageze mu ivyo bihe. Niho rero yumvira ijambo Imana imuhira ijambo, tewe Dawidi reka kunamurira amaso ku misozi. Murumva ko nawe nyene vyari vyamucanze, yabuzi yaja niyava, ariko Imana yamubwira tewe Dawidi reka kunamurira amaso ku misozi. Ku misozi nta gutabarwa kubayo, hirya none nta gutabarwa kubayo, ugutabarwa kwawe kuri kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Mwene data waburiye ivyawe mw'iryo soko Roparizie canke Galeri Ndayizamba, nagenda kuremeshe ugutabarwa kwawe kuva kuhoraho. Imana ishoboye kugushumbusha kuko irabifise, yashumbushije Yobu, nawe ishoboye kugushumbusha. Ico ukora yunamurire kw'amaso, reka kweraguza hirya no hino, kuko na banke yoshobora kukwima uyu munsi, n'abagenzi boshobora kukwima uyundi mutahe, ariko Imana igabira bose atakinubwe, irashobora kugucira inzira. Imana ikongera ikaguha uyundi mutahe, kandi ndazi bizoshoboka. Uyizere, uyihange amaso. Usomye mu gitabo ca Yobu, Yobu 29 naho nyene ndahabahe ku murongo wa mbere. Yobu 29 avuga ngo Yobu aririra umugisha yari afise kera.
Yobu Imana yari yaramuhezagiye iramuha umugisha, nta kintu na kimwe yarabuze, ariko igihe carageze amageragezwa araza nk'ayadushikiye uyu munsi. Ariko nagomba nkubwire ntiwihebure mwene data, ntiwihebure. Imana yagukunda, ntiyaguhevye, ntiyagutaye. Ibi vyabaye ibizi, igomba irabe ukwihangana kwawe. Nagomba nkuremeshe mwene data, ibi vyabaye ibizi. Igihe carageze rero Yobu yunamurira amaso kuhoraho, aratakambira Imana, yipfuza umugisha yari afise kera, ngo sicoma nkaba nk'uko narindi mu minsi yahise. Yobu arira umugisha yari afise kera, aja imbere y'Imana arasenga. Nawe jya imbere y'Imana mwene data, usenga Imana, uririre imbere y'Imana, kuko Imana niyo mutabazi wacu kandi iseruka mu bihe nk'ibi nyene. Mwene data, ndakuremesheje, Imana igiye kugushumbusha, uzohabwa ivyikuvye kabiri ibiruta ivyo wahora ufise, kuko na Yobu Imana yaciye imuha umugisha ukuvye kabiri uwo yahora afise. Imana ibahezagire cyane mwese mudukurikirana kuri no rubuga. Ndabaremesheje bene data mudukurikirana, Imana izobashumbusha, naco muzobahumura. Imana ibafise mu biganza kandi izobahezagira. Ndabashimira mwese mudukurikirana kuri iyi chaîne ya Sabanegwa TV. Imana ibahezagire mwese. Ciao ciao.